sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Kuki ikiza c'indwara ya Ebola casubiriye kwiyadukiza mbere kiriko kiranarandagata cane ku murindi uteye ubwoba mu karere ka Afrika yo hagati no mu buseruko, kandi hari hasanzwe hariho urucanco rukinga iyi virus. Kuva mu 1976 Ebola ivumbuwe gushika isaha ino munsi, iki kiza ruhonyanganda kimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 15,000 ku isi yose, bagwiriyemwo cane cane abo ku mugabane wa Afrika y'uburengero, aho hagati y'umwaka wa 2013 n'umwaka wa 2016 Ebola hitanye mwako karere ubuzima bw'abantu barenga 11,000 ku bagera 28,600 bari bapimwe bagatogwa iyo virusi ya Ebola. Iki kiza ca Ebola cararandagase no munsi kikaba kibarizwa mu karere ka Afrika yo hagati, kikavugwa kandi no muri Afrika yo mu buseruko, kuko ibitigiri bitangwa na AFRICA CDC, ikigo ca Afrika kijejwe kugwanya no gukinga indwara z'ivyaduka, vyerekana ko gushika kuri wa 19 Rusama mwaka 2026 abanduye bagera ku 513 mu gihe 131 bamaze gupfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'umwe imaze guhitana muri Uganda. Ni mu gihe hasanzwe hariho urucanco RDC rukinga virusi ya Ebola rwavumbuwe mu mwaka wa 2015 n'ikigo c'intungamagara muri Canada, ruca rukoreshwa mu isuzuma muri Guinea. Mu nyuma mu 2019 gwemezwa na Union Européenne gukoreshwa nk'urucanco rwizewe rwa Ebola. N'ubundi ubwo hanyuma mu mwaka wa 2020 haza kuvumburwa urundi rucanco rwa Ebola rufise imiti y'ubwoko bubiri, Zabdeno na Mvabea, imiti yemejwe ko ishobora gukinga virusi ya Ebola. None kuki ikiza ca Ebola casubiriye kwiyadukiza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi kikaba kiriko kirarandagata ku murindi uteye ubwoba mu karere ka Afrika yo hagati no mu buseruko? Ndabaramukije, nitwa Patrick Rusage Hatangimana, aha ni kuri Parlo Cash Media. Kora subscribe kutarayikora, ukole like ongera partage video isangiza abandi, ntibibagire kudusangiza ivyumviro vyawe muri commentaire. Ubwa mbere dutahure ko ikiza ca Ebola ari ingwara itagwiriye ariko mbi cyane, ibangamira ikiremwa muntu gushikaho ishobora kumusinzikaza mbere ikanamwica, kuko iyi ngwara yica ku bice biri hagati ya 50% kuduga. Aho ico kiza caheruka kwaduka iyi ndwara Ebola, ubukare bwayo bwageze ku bice biri hagati ya 25% gushika ku 90%. Dutahure ko ikiza ca Ebola giterwa na virusi nyinshi, zitatu muri zo arizo Ebola, Sudani na Bundibugyo, nizo zizwi cyane kuko zishobora gusinzikaza umuntu mbere zikanamwica. Virusi Ebola itera ingwara ya MVE, maladie à virus Ebola, MVE, iyi niyo benshi bazi. Hariho kandi na virusi Sudan itera indwara ya SVD, maladie à virus Sudan. Hakaba kandi na virusi ya Bundibugyo ikarandagata cyane. Iyi ni nayo iriko irasasika inganda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uno munsi no mu Uganda, kuko ibitigiri bitangwa na AFRICA CDC, ikigo ca Afrika kijeje kugwanya no gukinga indwara z'ivyaduka, vyerekana ko gushika kuri uyu wa 19 Rusama mwaka wa 2026 abanduye bagera ku 513 mu gihe 131 bamaze gupfa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'umwe muri Uganda. Iki kiza ngo gishobora kuba kiriko kirakwiragira cyane kurusha uko vyari vyibazwa. Umukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mu ndwi iheze akaba yatangaje ko iki kiza giteje uruhagarara mu isi, kandi ko ahangayikishijwe cyane n'umurindi n'ubukare bw'iyi virusi. Hari ubwo bakayoba yari imaze indwi zibiri iriko irarandagata imbere y'uko iboneka ubwa mbere kwa 24 ndamukiza umwaka wa 2026 mu gisagara ca Bunia muri Ituri. Ces équipements ne vont certainement pas être suffisants.
ce que nous avons fait, c'est la première réponse. Nous avons vidé notre stock de Kinshasa et nous l'avons amené ici. Ikigo gikurikirana iyi ndwara wa mbere cyatangaje ko gifise ivyerekana ko bishoboka ko abagendana iyi virusi barenga igihumbi. Dr Anne Ansia yabwiye BBC ko uko iki kigo kirushiriza gukora isuzuma ariko bagenda babona ko iyi Ebola yakwiriye no mu bindi bice byinshi. Ari nayo mpamvu kubera ibitigiri by'abandura ikiza ca Ebola muri Kongo biguma vyiyongera, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu mu Burundi busaba abenegihugu kubandanya bagavye mu gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, kwirinda kurya ibikoko byo mu ishamba na cyane cyane ico abantu bataba bazi icavyishe, kwirinda gukora ku biziga by'abantu utikingiye no kwirinda kuja mu ngendo zidakenewe. Mu itangazo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi bwashize ahabona umenyesha ko ibihugu byo mu karere harimo Uburundi bishobora kwandukirwa n'ico kiza ca Ebola kuko aho hateye ico kiza ari ku birometero bidashika 400 kandi hakaba hari uruja n'uruza rw'abantu hagati y'ibihugu byose, baba abiyunguruza n'amaguru, imiduga canke indege hagati ya Bujumbura na Goma. Kuba ikiza ca Ebola casubiriye kuyadukiza muri Kongo kandi hari hasanzwe hariho urucanco, OMS imenyesha ko ubushakashatsi bumaze gushika ku rucanco rwa virusi imwe ya Ebola. Gushika ubu ubushakashatsi buracabandanya kugira izindi virusi zibiri twababwiye ariyo virusi Sudan hamwe na virusi Bundibugyo zironkegwe urucanco. Bisigure ko ni virusi ya Bundibugyo iriko iranandagata mu karere ka Afrika yo hagati no mu buseruko atarucanco ifise. OMS ikamenyesha ko iriko irasuzuma nimba hari iyindi miti yoshobora kuyikinga. Mu Burundi ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu ukamenyesha ko bufadikanije na OMS n'abandi basanzwe bafashanya bwafashe ingingo zo kubandanya gukinga iyo ndwara cyane cyane mu turere tw'ubuvuzi turi ku mbibe. Bwarafashe kandi ingingo yo kongereza ubushobozi bwo gupima iyo ndwara mu laboratoire, kubandanya ibikorwa byo guhimiriza abenegihugu kwikingira ico kiza hamwe no kubandanya guhanahana amakuru ajanye n'ico kiza n'ibihugu bibanyi. Igihe hogira ubona uwikekwa ko ibimenyetso vya Ebola, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu mu Burundi ukamenyesha ko iyo bimenyesha abajejwe amagara y'abantu canke akakura ku nimero itariha 117. Icyo twumenya nuko indwara iterwa na virusi ya Ebola MVE yatangiye kugaragara ubwa mbere mu 1976 kuko nari nabivuze mu ntangamarara. Ico gihe yari yatewe na virusi ya Sudan mu karere ka Nzara muri Sudani y'Epfo y'uno munsi. Yindi nayo yari virusi ya Ebola mu karere ka Yambuku uno munsi ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi aka karere ka Yambuku kari hafi y'uruzi rwa Ebola, niho havuye iryo zina ry'iyo ndwara Ebola. Kuva mu 1976 Ebola ivumbuwe gushika isaha y'uno munsi, iki kiza ruhonyanganda kimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 15,000 ku isi yose, bagwiriyemwo cane cane abo ku mugabane wa Afrika y'uburengero, aho hagati y'umwaka wa 2013 n'umwaka wa 2016 Ebola hitanye mwako karere ubuzima bw'abantu barenga 11,000 ku bagera 28,600 bari bapimwe bagatogwa iyo virusi ya Ebola. Tout cela m'inquiète, c'est certain. Je pense que vous savez que pour l'instant, cela se limite à l'Afrique et c'est un phénomène qui s'est propagé. Ku bijyanye n'ibimenyetso by'indwara nuko yandukira kumwe n'ibindi bibazo dukwiriye kumenya ko iki kiza ca Ebola, tuzobirabira hamwe mu kiganiro cacu cyo hanyuma. Mwari kumwe na Joatangimana Patrick Rosage, aha ni kuri Parlo Cash Media. Kora subscribe ku utarayikora, ukore like yongera upartage video uyisangiza abandi. Ntiwibagire kudusangiza ivyumviro vyawe muri commentaire kuko ari nkenegwa. Umugera mu mwubahwe, musangwa amagara meza na gahwana.